nimwumvirize ijwi ryanje nsaba Imana yanyu namwe muzoba igihugu canje. Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Kuri uyu munsi wa gatatu, Ekleziya umuvyeyi wacu yaduteguriye mu nkuka ya misa turisanga aha hakurikira. Igisomwa ca mbere kiri mu gitabo co kwibutsa amategeko, ikigabane ca 4, akarongo ka mbere hamwe no kuva ku karongo ka 5 gushika ku karongo k'9. Izaburi ni iy'ijana-na-mirongo-ine-n'indwi. Inkuru nziza ni iya Matayo, ikigabane ca 5 kuva ku karongo ka 17 gushika ku karongo ka 19. Mu kuzirikana ijambo ry'Imana muri kumwe na Padiri Yohani Berekimasi Rivuzimana, umusaserdoti wa Diocese Katolika ya Muyinga ari mu butumwa muri Diocese ya Torino mu gihugu c'Ubutaliyano. Yaga Mukama, umusavyi wawe aguteze yombi. Ibyo dusoma mu gitabo c'amategeko. Muri irya minsi Musa yabariye ishengero ry'Abanyisiraheli ati: none rero yemwe Banyisiraheli, nimwumvirize amabwirizwa n'amateka ngira mbashikirize, muheze muyazigame, niho muzobaho mukinjira mu gihugu Umukama Imana yabasokuruza yabahaye kikabegukira. Nk'uko Umukama Imana yanje yabintegetse, ndabigishije amabwirizwa n'amateka kugira ngo muyarangure muri ca gihugu mugiye kwinjira ngo mucegukire. Nuko rero muze muyazigame, muyarangure, azobaronkera ubwitonzi n'ubwenge imbere y'ayandi makungu. Umunsi bumvise ayo mabwirizwa yose bazotangara bati: nukuri nta kindi gihugu gitunza abitonzi n'incabwenge nk'iki. Mbega hari igihugu gifise Imana iri hafi yacu nk'uko Umukama Imana yacu aba hafi yacu iyo tumwambaje? Canke hari igihugu gifise amabwirizwa n'amateka atunganye nk'aya mbashikirije uyu munsi? Ariko rero itegereze, mube maso, mwoye kwibagira ivy'amaso yanyu yiboneye, ntihagire na rimwe ivyo bibava mu mishaha yanyu. Muravyigisha ariho abana banyu n'abuzukuru banyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Gihugu c'Imana, shemeza Umukama wawe. Gihugu c'Imana, shemeza Umukama wawe. Yeruzalemu igina Umukama, nawe Siyoni shemeza Imana yawe. Niwe yashimangiye ibikingi vy'ibirimba vyawe, akaguhezagirira abana bawe. Gihugu c'Imana, shemeza Umukama wawe. Niwe arungika ijambo ryiwe kw'isi, rigaheza rikagenda riranyaruka. Niwe ayonza urubura nk'ubwoya bw'intama, agakunkumura amarekano y'amababi nk'umunyota. Gihugu c'Imana, shemeza Umukama wawe. Niwe yamenyesheje Yakobo ijambo ryiwe, agashikiriza Israeli amabwirizwa yiwe n'ingingo ziwe. Nta kindi gihugu na kimwe yagiriye bene uko. Nta kindi gihugu na kimwe camenye ingingo ziwe. Gihugu c'Imana, shemeza Umukama wawe. Ivyo dusoma mu nkuru nziza yanditswe na Matayo. Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati: ntimugire ngo nazanywe no gukura amateka canke inyigisho z'abahanuzi. Eka sinazanywe no kuzimanganya, naje kunogerereza. Kuko ndababwiye n'ivy'ukuri, ijuru n'isi bikiriho, nta n'akadome nta n'akarongo bizova mu mateka vyose bitaranguwe. Uwuzorenga ibwirizwa rimwe no muri ayo mategeko kandi akigisha abandi kugira nkawe, azogirwa uwa nyuma mu bwami bw'ijuru. Ariko uwuzoyakora akayigisha, uwo azogirwa mukuru mu bwami bw'ijuru.
bavukanyi, turabandanya iki kiringo ceranda c'ikarema kizodushikana ku misi mikuru ya Pasika, ku guhimbaza amabanga yo kubabara, ugupfa no kuzuka vy'umukama wacu Yezu Kristo. Ni muri ayo mabanga dukesha ukwemera kwacu. Amajambo meranda tuzirikanye uwo munsi atwerekeza ku kuzigama no kugendera amabwirizwa y'umukama nk'isoko ry'amahoro n'umunezero wa muntu, nk'ibituma umuntu aronka haba ahubahwa nk'uko Imana ibimwifuriza. Mu gisomwa ca mbere tubonye Musa yibukije bene Israeli aho bategerezwa gushimikira kugira bashobore guhorana iteka no guhangama mu gihugu Imana yagira ibagabire. Ni ugukurikiza amategeko ariyo ya mabwirizwa 10. Yezu azohava yerekana ko arangukira mw'ibwirizwa rimwe rizima, urukundo rw'Imana n'abantu. Amabwirizwa y'Imana avukanyi ntiyakorotse ava mu kirere. Nk'uko tubisanga mu gitabo c'Ihunguka, umukama yabwiye Musa ati: "Ni jewe umukama Imana yawe nagukuye mu gihugu ca Misiri mu nzu y'ubuja. None rero urakunda Imana yawe n'ibiki n'ibiki." Burya mu kuvuga amabwirizwa 10 dufise akamenyero ko gushoka duhera ku rya mbere mu kuyadondagura, tugasimba ako gace ka mbere kandi ariko kayaha imvo n'imvano, kakayatandukanya n'ayandi mategeko ashobora kugenga ibihugu n'amareta, eka mbere n'amashirahamwe yose umuntu ashobora kwiyubakira. Aka kajambo kagira ati: "Ni jewe umukama Imana yawe nagukuye mu gihugu ca Misiri mu nzu y'ubuja." Imana rero bavukanyi niyo yarutubanje, nta na rimwe idusaba ivyo iyo nyene itabanje kutwereka. Mbere na Yezu azogira ati: "Nimukundane nk'uko nabakunze." Hari ababona amabwirizwa nk'umuzigo, cane cane aba bakiriko barinjira mu kwemera, bakabona ko arayo kubabuza umwidegemvyo y'amarasuko. Umwidegemvyo w'ukuri, umwidegemvyo wa muntu uri mu kugamburukira iry'umuremyi. Hari aho twumva kenshi abantu bavuga bagira bati ekleziya yarakuye kirazira, bigashobora no kwakirwa n'aba canke bariya mu nzira itariyo, mu kwibaza ko bisigura kurekerana maze umuntu akigenza uko ashaka, ko nyene ata kintu kizira, vyose vyemewe. Yamara suko bimeze. Inyigisho y'ekleziya itumbereye gushikana umuntu ku rugero rwo kugamburuka itegeko, atari kubera ari itegeko gusa, ariko ari nyabuna ukuba umaze gutegera ineza iri muri iryo tegeko, ukurondera ukuribonamwo ubwiza, maze umuntu akarirangura ntirimugirira akamaro wenyene, akarirangurana urweze n'akanyamuneza. Erega urukundo ntirutegekwa. Ntushobora kuntegeka kugukunda. Imana ntiyari gushobora gutegeka umuntu kuyikunda ngo ihere ngo urakunda Imana yawe kuruta vyose. Ntibishoboka. Urukundo suko rumeze, Imana yacu suko imeze. Ntidutegeka kuyikunda. Imana ahubwo idukunda imbere, tugaca dusanga birabereye ko duhamagariwe na twebwe kuyikunda. Tukabona ko kutayikunda koba mbere ari ukuyihemukira. Tumaze gutahura urw'Imana idukunda, dusanga amategeko, amabwirizwa yayo ari ibitwuzuza akanyamuneza, ibiduha agahimbare kuko tubihabwa n'umugenzi wacu. Umweranda Agustino niwe agira ati: "Kunda uheze ukora ivyo ushaka." Ahari urukundo haba ineza gusa. Inkuru nziza y'uyu munsi itwereka Yezu ubwiwe yemeza ko ataje gukura itegeko rya Musa, yaje nyabuna kurinogerereza.
uko kurinogerereza si ugusigasiga. Muri Bibiliya nshasha mbere bakoresheje ijambo kunoganza. Yezu yazanywe no kunoganza itegeko, kurishitsa. Ni muri ya nyigisho yiswe yo ku gasozi, aho Yezu agira ati, akarorero, mwarumvise ivyabwiwe ba sokuru ngo ntuzokwice, uwuzoramuka yishe bizomuhama mu rubanza. Agaca agira ati, nanje rero ndababariye nti, uwuzoramuka agiriye ishavu mugenzi we azobibazwa mu rubanza. Canke mwabwiwe muti, jewe ndababwiye nti. Iryo tegeko azorinogerereza nyakurinogerereza, azorishitsa nyakurishitsa mu kudatinya gupfa, ashingira intahe kamere y'Imana, yemange ko Imana ari rukundo n'ikigongwe, abirangure mu gupfa ku musaraba. Igihe cose rero turangamira umusaraba, tuhakura urukiza rw'imitima yacu, kuko ariho tubonera urw'Imana dukunda kandi yifuza ko natwe dukunda bene wacu. Niho mu musaraba niho dukura imbaraga zo gucuvya muri twebwe agatima k'urwanko n'inzigo. Arahiriwe uwigisha abandi ingendo y'urukundo, kuko niyo itanga amahoro, igatuma umuntu atambuka ashingura mu nzira igana ubweranda Imana yamuremeye. Uwo azogirwa mukuru mu bwami bw'Imana. Ariko arahumiwe uwo yigisha abandi ingendo y'urwanko kwa bene wabo, kuko azogirwa muto, azogirwa mbere uwa nyuma mu bwami bw'Imana. Tuzirikanye iri jambo ry'Imana muri kino gihugu, abungere bacu badusavye gusenga cane, dusabira amahoro aka karere duherereyemwo, mbere tukazonegeranya uburyo bwo gufashisha impunzi zahungiye ahiwacu bitewe n'iyingwano ihitiye muri Kongo. Umwe wese bavukanye ku rugero rwiwe arabe ko aya mahoro ayasaba, ayashashaye, ayipfuza koko. Tugaruke kurya umukama yaraganiye abiwe, amahoro nyayo nayamukomokako, nayarangwa n'ukuri, agashira imbere n'ubutungane. Twisabire rero muri iki kiringo kikarema kuba abaremesha amahoro aho tubaye, tunababare kumwe n'abababara, tubagarukireko mu vyo duhambije. Dusabire n'abarongoye rero ibi bihugu vyacu ngo umukama abafashe kumwimika mu buyobozi bwabo, bazigame bongere bagendere amabwirizwa yiwe, maze bwa bwenge n'ubwitonzi twazirikana mu gisomwa ca mbere bwibonekeze mu kuronderera ineza bose, abubu n'inzaruka mbere zizokurikira. Dusabe. Mana muvyeyi wa twese, turagukengurukiye ko usubiye kutwibutsa ko amahoro n'itekane biva mu kugendera amabwirizwa yawe. Waturungikiye umwana wawe Yezu Kristu ngo ayanogerereze, atwereke ko yose akunganiye mu ibwirizwa ryo gukunda, kugukunda no gukunda bene wacu. Turagusavye inema yo guhinduka, ngo muri vyose na hose turangwe n'urukundo. Hezagira abakunzi ba Radio Maria, ukuze muri bo akanyamuneza ko kwitwa abana bawe, n'akanyota ko kurondera kumenya gusumba. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzaba Imana yawe.